hari abamenyeshamakuru badaha agaciro gospel barahari. Niyo ujanye indirimbo yawe yumvise ari Imana ashashira mu kabati. Ivyo nubuhamya mu bifitiye cyane n'ivyo mwumva ku matwi. Akunda cyane umuntu bita Osi. Ntutangaye ko ndamuvuze ko tutaraganira. Biratangaje nyene kandi niho umuntu aca yumvira yuko atagahemo karimwo canke nikiri ku mutima nyene umuntu aserura. Turabifitiye ubuhamya cyane cyane dukurikiza aho twagiye turatwara indirimbo bamwe bakazakira bakanaziplayinga bakazivuza mugabo abandi ntibazipfuze ukabona ko batabihaye agaciro mu gihe hariho ayandi maradiyo hari abandi bamenyesha makuru hari ayandi mateleviziyo ubona ko aha agaciro cyane gospel. Hari uburorero mwo tubwira kugira ngo abantu dufashanye ngira ngo wari umutwaro wo kubasengera kuko nabo badakora indirimbo za gospel mugabe imaze gushikira ivyo ugatwara indirimbo ushaka yuko bayivuza umenyekane bakarishira mu kabati ntibakora ico bari bagezwe gukora. Nibaza yuko bose bodufasha amasengesho harakaroro mwodu aho rero hajemwe ivyo gusenga kenshi iyo dusenga ivyo dusengera ntitubivuga uragenda ukabwira Imana ko Yesu yavuze ngo so wanyu abonera abone biri mu mpisho nimwagenda gusenga canke nimwaja kumuhamagara azobumva ari mu mpisho hanyuma aze abishura. Iyo hajimwe ivyo gusenga rero nta kamaro kuvuga ngo ni nakana ahubwo usengera abo bantu kuko Imana irahambaye Imana irakomeye Imana niwishize hejuru iramucisha bugufi kabisa. Abo sawa reka basingira ngo wo busanzwe basengera mugabo hari umuntu akeneye kumenya ati none iyo radio vraiment ifise abantu banaka bameze uko yo bariya hidashobora guha agaciro gospel canke n'abandi baririmbyi ugasanga bariko bakora ivyo batategezwa gukora. Oya si radio jado nabamenyesha makuru bwabo iradiyo yoyo irafise inshingano zayo ariko baratukisha ngira ngo ayo mamedia baba bakorera ivyo binyamakuru canke amaradio bakorera baratukisha ayo maradiyo bakorera canke ivyo bimenyesha makuru cyo bituma ntovuga mvuze ngo iradiyo no ko barugushikuza ahubwo nabamenyesha makuru bwabo mugabo kenshi camvuga ati wo menyesha makuru ntazi inshingano ziwe jewe cyitwa umuziki ndawumviriza jewe nibaza ko amasaha njyama make paraporo yayo nicara ndiko ndakora mu gukora kwanje ndumviriza amaradi ndaja kuri YouTube ama TV online ndakurikirana abamenyesha makuru benshi hanyuma ndakurikirana n'abaririmbyi ubwabo. Hari igihe uzawumva umumenyesha makuru ariko aragira publicity aho ati umuririmbyi kanaka ahantu yarakomesheje akavuga ati umviriza aha hantu agasubiza inyuma kensista agasubiza inyuma aho hantu mugabo wewe uri umuririmbyi cyangwa uri umumiziki uri kurumviriza kumva ko uwo muntu wa promotion yarayikwiriye kumva ko birarenze ahubwo uyo muntu byari bikwiye ko amushira ahantu akabanza akamwereka ati aha warukwiye kugira uko tumenya ko ari biturire nitumenya ko ari amahera baba batanga kuko burya igiturire ni kibi. Imana ishimwe ko mu gihugu cacu bakora bagwanya igiturire cyane. Amen. Mugabo biratangaje umva umuntu avuga ngo ahantu yarakomesheje ahantu n'umuhinga ahantu birakomeye mugabo wumvise ivyo umuntu ariko araririmba kuva na madiez ama contreta ibintu biteye ubwoba ibintu nyene byabaye ibintu byo gufundikanya kumva ko n'iryo jwi siniryo uwo muntu ukumva ko habaye ibintu byo gufundikanya cyane mugabo hariho abandi baririmbyi babizi bazi kuririmba bazi umuziki bafise n'ubuhinga iyo ndirimbo yiwe bayihe agaciro hari zo twumva ego yase kududurirako ariko arafise ikintu kiri ku mutima abona yuko hari abamenyesha makuru bamwe bakora ico batari bakwiye gukora. Nibaza yuko wowe ubwirwa wiyumvise Safari Ntunzwe turi Mirror TV 257 Miroir Kiyo umuntu wese aragira mvuze muri cas spirituel iyerekwa canke vision muga twe tuvyita ikirore cya Safari Ntunzwe ni cyahe ari kajahe bivanye niyo yavuye nahageze
ubabona yuko nko mu myaka 2 Safari NTUNZWENIMANA zoba arinde? urakoze cyane. Bwa mbere bwobwo navuye ahantu kure nkuko ariko rabivuga, navuye kure cyane, natanguye kera bigenda bingora, ariko unya ndashima Imana kasigaje uwo bari batumye kuraba ku kiyaga ati ndabona gacu, nanye ndabona gacu kabisa, ndabona ko biriko biragenda neza. Rero urumva mu minsi iza, mu minsi iri kwiraza, ewe haje uvuza imyaka, navuze imyaka 2 kugira ngo umuntu twumve ikiyo neza cy'umuntu ikirori ciwe yirabamwo. Je nko mu myaka 2 ndazi Imana ntije amagara nzo afise parcelle n'inzu nziza n'umugore mwiza n'imodoka nziza, fise nabo mfasha babayeho kubganje. Bo muri iyo myaka sino tuturira ko ngo mvuge aho bizoba bigeze, ngaho mu muziki canke mu kuririmba mu ndirimbo ndiko ndasohora, ndazi mu myaka 2 nzoba ngeze ahandi hantu hakomeye. Hariho project ziri imbere yanje kandi zikomeye cyane. Mu myaka 2 murindire gatoya, mu myaka 2 kabisa hari ibintu bikomeye cyane Imana igiye gukora. Amen. Uhora hurimana nkuru. Je shaka hari akantu wagize urimana nanahira uraduga gose nyene mu uragira octave y'ubumesha kajya kandi ndagashaka. Numva yuko atari ibintu Amiri Pro yagiye kufyonda, numva yuko ari ibintu wakoze nyene. Warumvirije neza indirimbo? Yego. Kandi ukora live vraiment. Imugari umuntu acha yibaza ati ahantu ngira baradugije bashira mu yindi note nyene vyitwa yuko yaduze muri octave yo hejuru. Kandi naje ndayivuga nko bizerege yanje sindi kibamba gose. Okay, twagiye. Kivuze ivyo onya. Ndakubatse. None wewe hajya wewe ugeze uririmba? Yego buke nyene ndakurikirana bukeho. None indirimbo yanje ushobora kuririmba basi gatoyi, gerageza twumve. Yo umucunguzi wanje ari maso, niwe lana y'ubuzima bwanjye. Bandanya urangoye muri muto, muri we mfise akaruhuko, ndaruhutse ko ndi muri we. Mucunguzi wanje urashoboye. Yewe uje dukoranya akantu n'Imana yoshira ko akora vraiment ndayibona. Iyo mvuze abo nkunda suvuga ngo hari habona je mu buzima nta muntu nanka, ngabo hari umuntu akora ibintu bikawukora ku mutima, kumva ko vraiment uyu muntu aranyuze. Hari n'abandi bakora mugabo hariho abantu ushobora ati yego vraiment aba bantu umuntu ararenze. Shanka ubwira uwa mbere. Mumbwire. Uwa mbere ni wewe. Vyakweli? Muri Miro TV. Uyu mugabo no wa mbere. Wow. Amen. Iyo mvuze ngo uyu mugabo jewe ndamwemera, hari ibintu byinshi umuntu aba yaravye kandi bisigura ko abandi umuntu atabemera. Oya, baburyo umuntu araba ibintu byinshi, uraraba umutima umuntu ariko arakora n'ibintu, uraraba umuntu ngene akora ibintu abikunze, uraba utuntu twinshi. Umuntu akora ibintu abikunze novuga yuko harabibaza yuko ari ugushikuza. Mugabo ndabikora ndabikunze kubera benshi baranzi mu masamiriza atandukanye ku ma radio menshi. Mugabo nahisemwe kubera Imana nyene yampezagiye gukora ivy'iwanje. Ngira na Fabien Birman muhezagire cyane ko twaragiye hamwe icyumviro twagihurizako, turagira Miro TV 257 ariho munaraba ibintu byinshi cyane byubaka. Safari ntunzwe ati duhezagirwe cyane, Imana muhezagire nawe. Hari habandi ariko akunda cyane umuntu bita Osi. Nuko wavuze ngo nabantu ntituraganira, ntimurigira munaganira. Rero ari mu bantu ntutangaye
ko ndamuvuze ko tutaraganira biratangaje nyene kandi niho umuntu aca yumvira yuko atagahemo karimwo canke nikiri ku mutima nyene umuntu aserura ndanezerwa n'umuntu bita Nosi Amanda hari umuntu nabonye ejo bundi yazanye ibintu by'impuzu za kera karanga yambaye ibitambara nk'uko ababyeyi bacu ba ruguru yambaye nyerere sinenda muherutse yaramaze iminsi menga atari hano umuntu yitwa Mishu ejo bundi namubonye ari mu bintu by'imideri sinzi ko wabibonye ndabaye interesse sana n'ibintu akora hariho n'abandi benshi mugabo sinorengana ikintu ndafise impamvu ndakivuze sinorengana ntavuze umuntu bita Christian Sapi urazi gituma ndamuvuze urya Christian arazi muziki kandi Christian iyo avuze ati aha hantu waradekonye bibari byo niyo avuze ati hari ahantu waragize ujya muntu yaragize contre tajya ahantu bibari byo bajya narabakurikirana kera bakorana n'umuntu bita Excella niyo mubona mu kiganiro bita Burundi buraririmba iyo mvuze uko rero nuko ari abandi ba journaliste bamwe usanga agaponda baririmbye agaponda n'abantu bumva ko umuziki wabo ari mwiza mugabo nkibaza yuko rimwe na rimwe abo ba journaliste nabo bataba bazi muziki nta bumenyi baba bafise muri muziki nabo rero ko ndavuga mugabo hariho n'abandi benshi umuntu akunda mugabo mu kiganiro gifise umwanya nk'uwo wariko uravuga abakundi ntibaherera mu mubindi kabisa. Safari Ntunzwe tugushimire cyane ndabibutse inshuti mugenzi yuko Safari Ntunzwe no muhinga mu vya musique kamasanzwe afise na kohara twara mbeni muri shengero yitwa gute? Ndi muri Apostolic Pentecostal Church of God. Akajambo tworangiza ugiye Healing Singers Team ari nayo kohari usanzwe urongoye uhamatize nkuko abantu babivuga ama travail akajambo kamwe kuri bo kwa ziriya nkumi n'imisore myiza cyane abantu barashikuza abantu barashikuza abajya n'abantu nabaririmbye nkunda sana ndabakunda bari n'umwete barakora baritanga kandi cyane rero urumva nubabwira nti courage kandi bakomere kandi umuhiringi wese ariko arandaba akomere bavuze ngo mu myaka ibiri turi kumwe na Healing Singers Team tuba dushitse kure amen ko Yesu n'umwizigirwa amen ariko kandi sinorangiza ntabwiye pastor wanje ndafise umupastori imana yitwa Ndayegamiye Zeno umutama w'amateka umutama w'icubahiro umutama ativuruga afise urukundo afise ubwenge afise ubushishozi yitonda cyane azi cakora azi ni yari kwaraca kandi akijijwe kandi ari kwaraca mu ijuru adushigikira adusengera kandi adufashe mu mugongo ndanga ikiganiro ntamushimiye ntamubwenga Imana iguhezagire no bandekonye kabisa yo badekonye tugushimire cyane neza yuko ryari iteka kuyaga namwe kandi abantu bahamenyeye byinshi twize twigishijwe ariko namwe murafite icyo mushobora kubivuga ko nshuti bagenzi jya muri commentaire tubwire ingene ikiganiro cyari kimeze tunegure cyanke udukebure byose biradufasha mu bikorwa byacu bya misi yose turi Miro TV 257 Safari Ntunzwe tubashimire cyane kandi ibikorwa byanyu Imana ibandanye bihunda mu imigisha myinshi ndabashimire namwe nka Miro TV murakoze kandi Yesu abahezagire kandi abantu bagire subscribe kuri channel ya YouTube kabisa ya Miro TV. Urazi yuko hari n'abalisansiye benshi bari mu myaka nk'iyugezemwo usanga atashobora guprononsa neza subscribe n'umuririmbyi atashobora kuvuga subscribe yo mano umuririmbyi wahe cyo bikunaniye mana wo kucubumba kicara kabisa ko umuririmbyi akurikirana umwuga akora umuntu nyene atigezwa kurondera kumva ibivugwa mu gaca hereremo nahabaye
tugushimire cyane twari Miro TV 257 reka tubabwire ko tubakunda cyane tuti bagenzi ariko ndakwibutse kandi wowe utaragira subscribe nkuko Safari Ntunzwe yabibasavye mu bidufashe mwaba mukoze kandi ntimuzaba muhombye turabakunda cyane